حمده الله أكبر الله أكبر. Aho hari ku kibuga ca Komebu Nyakabiga aho kuri uyu 31 Mukakaro umwaka w'2020 umuryango w'abayisilamu mu Burundi wifadikanya n'abandi bayisilamu bo kwisi mu birori byo guhimbaza umunsi mukuru w'intama bita Idul Haji, umunsi wibutsa abayisilamu yuko abagize urugendo rweranda rw'Imaka, imwe mu nkingi z'ukwemera kwa Islam, basozereye uwo mugigwa urugendo kandi rusozegwa mu gutorana umugenzo w'intumwa y'Imana Ibrahim, aho yashikana ku Mana umwana wiwe w'ikinege, nyuma Imana ikamurangira intama yo gushikana mu gishingo c'umwana wiwe. Ivyo birori bikaba vyanatewe iteka n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza aherekejwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana. Uwurongoye umuryango w'abayisilamu mu Burundi Sheikh Kajandi Sadik Abdara yahamagariye abayisilamu bose gusabikanya n'imfuvyi, abapfakazi ndetse na bantaho nikora bataravye idini ibijanye n'ivy'uwo munsi mukuru. Uyu munsi mukuru rero ni ikimenyetso cy'uko abagiye guhija Imaka bagiye gutunganya inkingi ya gatanu y'Islamu bahejeje babisozerewe no munsi bakabisozera batorana umugenzo w'intumwa Ibrahim amahoro n'imigisha vy'Imana ibe kuri we, aho yagira shikane ku Mana umwana wiwe w'ikinege, hanyuma Imana igacigira igitangaro ikurutsa intama nziza yera ivuye mu ijuru. Uba ariyo mugenzo abayisilamu n'abemera Ibrahimu bose bazokwama bakurikije uwo mugenzo. N'umugenzo mwiza, mumaze kubaga murazi yuko kenshi benshi bataronka ibitungwa, turazi neza yuko igifungurwa c'inyama kizimvye, ari naco gituma ababaze ivyo bitungwa ariyo ntama, impene n'inka bashobore gusangira n'abatishoboye, basangire n'abakene, basangire n'imfuvyi, basangire n'abapfakazi, eka n'abagwaye bose uno munsi dusangire tutaravye idini canke ibara canke ubwoko. Uno munsi rero ni umunsi mukuru w'abayisilamu ukomeye gose ku isi yose, kubera yuko dutunganije inkingi ya gatanu y'Islamu. Nayo mu nsiguro yashikirijwe na Sheikh Kajandi Sadiki Abdara asanzwe arongoye umuryango w'abayisilamu mu Burundi, yahanuye abayisilamu n'abatari abayisilamu gufasha no gukunda leta, yongera basaba gukurikiza inyigisho zose zitangwa na leta adasize inyuma ingingo zifatwa n'ubushikiranganje bujejwe kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida mu ntumbero yo kwikingira no kugwanya ikiza ca corona. Abatwasavye bose inyigisho zitangwa na leta na cane cane ndizitangwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu kwirinda iki kiza ca coronavirus, kugira ngo abantu bose bacirinde, abantu bose bagituze, nk'uko uyu mwaka catubujije kuja guhija Imaka, mu wundi mwaka tuze twisange tugiye ku bwinshi. Mw'ijambo ryashikirijwe n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza, yamenyesheje icatumye leta y'u Burundi yifuje kwifatanya nabo mu guhimbaza uwo munsi mukuru. Yanasavye indongozi za Islamu kuba koko intwazangabo mu iterambere, ha ruhande rwo kwigisha korowani mu misigiti. Ngo yiteka yaba ari nk'igicuga. Turabasavye rero mu muzirikane, mukongereza iciza mu kindi, mutera iteka kurindi, na kare ngo inzira nziza uyicamo kabiri. Turasavye rero indongozi za Islam kuba koko intwazangabo mu iterambere, maze iruhande yo kwigisha korowani mu misigiti, mwongeye ko n'inyigisho zo kwiteza imbere, kubumbatira amahoro n'umutekano, hanyuma gutyo mwongeye kuguma mwijukiye ibikorwa byose mu n'ivy'imyuga. Turangije kandi rero dusubira kubifuriza umunsi mukuru mwiza mwese, mwebwe muri ngaho mu gisagara ca Bujumbura, eka n'abandi bari hagati mu gihugu, musasagaze urukundo muri mwebwe no mu kibano iwanyu nk'uko mwama, musabikanye nk'uko mwahora, kuko turazi ko ari ugusiga umwiza, uwo mugenzo mwiza, gufatana mu nda,
gusangira mushize hamwe two mwashoboye kuronka ari umugenzo twama dusanga mu bayisilamu. Mwomenya ko bivanye n'ikiza ca corona kata mu Isilamu numwe w'i Burundi yemerewe kugira urugendo rweranda rw'Imaka, bakaba rero basenze basaba Imana ko yokura ico kiza gutyo umwaka utaha baze baronka akaryo ko kurangura uwo mugirwa mweranda w'idini rya Isilamu.